Bene data bakundwa w'umwami wacu Yesu Kristo, inshuti z'umusaraba, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndashimiye Imana kuko yatugiriye ubuntu butangaje, tukaba twongeye gutangura iki cyumweru amahoro, twese turi amahoro. Ndayishimiye kandi kubera ko impaye kano kanya kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana biciye muri kino kiganiro Saveur Divine. Igitondo cy'uyu munsi wa mbere itariki 10 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021 tugomba kuganira ijambo ry'Imana rifise inyigisho canke umutwe w'amajambo twokwita theme ivuga ngo amasezerano y'Imana. Kandi iyi nyigisho canke theme akaba ari nayo tuzobandanya kuganira ko muri iki cyumweru cyose uhereye ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, ariko Imana ibicishije mu bakozi bayo batandukanye. Reka dusome rero ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cha 14 tugeze ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Yohana 14 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi abarimho namwe muba. Amen. Aya n'amajambo umwami wacu Yesu Kristo wenyene ubwiwe yibwiriye abigishwa mu gihe yariko aregereza iminsi yo kubasezera, iminsi yo gukugwa hagati muri bo. Kristo Yesu aya majambo tubona ko yayavuze abasezeranira, bivuye mu ijambo gusezeranira umuntu, ni ukuvuga ngo kumwemerera ikintu uzomukorera, kumwemerera ikintu uzomuha mu gihe kiza. Rero umwami wacu Yesu Kristo tubona yaramaze kubona ko imitima y'abigishwa biwe idatekanye, itameze neza, ko ashobora kwiganyira canke kwihebura bitewe n'iki. Nuko bari bamaze kumenya yuko umwami wacu Yesu Kristo ariko aregereza kuva hagati muri bo, hanyuma akagenda iyo yaje ava mu gihugu cyo mu ijuru. Bibaza ingene bazobaho, bibaza ibizokurikira n'ingene bimeze, bakibaza kandi niko byari biri binaboneka ko bazoba basigaye nk'imfubyi. Yesu rero yababwiye aya majambo nk'amasezerano abasezeranira ikizokurikira nuko bizogenda, kugira ngo imitima yabo ntihungabane kandi ntibihebure. Turi ku ijambo rivuga ngo amasezerano y'Imana. Isezerano ry'Imana iyo amaze kurenga abiri yitwa amasezerano. Rero jewe muri kino gitondo nipfuje ko tuvugana isezerano rimwe gusa mu masezerano menshi cyane ari muri kino gitabo. Imana yasezeraniye abayizeye, Imana yasezeraniye abazoyumva hanyuma bakabyizera bakabihabwa mu mitima. Twibuke ko amasezerano tubona muri kino gitabo cy'Imana, Imana yasezeraniye abari mu isi bose, ariko si bose bayahabwa, ahabwa uwizera. Imana ishimwe rero ko wewe wizeye, Imana ishimwe ko nizeye amasezerano turiko turabona hano akabara yacu twayagiza yacu, kandi nuko biri, tukaba amwe twarayahawe ayandi tuzoyahabwa. Nivyo koko hari ayandi masezerano no kwita personnel canke individuel ushobora gusezeranirwa n'Imana uri wenyene, uri kurasenga mu buzima butandukanye. Ayo nayo n'amasezerano. Uyu munsi unyemerere mvuge iri jambo rivuga ngo amasezerano canke isezerano rikomeye rituraba twese, rirengeye isezerano
cyangwa amasezerano Imana idusezeranira kandi ikayashyitsa turi hano mu isi bivanye n'ibyo dukena mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'impemu, byaba ari ibitunga umubiri, ibitunga ubugingo bwacu. Ibyo byose ni byiza kuko turabikenera, ariko intumbero ya byose cyangwa objectif yabyo ni kugira ngo tuze turangize runo rugendo amahoro, dushike muri kino gihugu Yesu Kristo yadusezeranije hano muri Yohana. Iri sezerano riruta ayandi kubera iki? Kubera ko ayandi yose dushobora guhabwa tuyahabwa tukayabonera hano mu isi, turayahabwa kugira ngo dushobore kubaho, kugira ngo iminsi ishobore kwegera imbere. Ariko iri sezerano umwami w'abami yasezeranije abamwizeye niryo sezerano riruta ayandi, kuko ni isezerano ryerekana iherezo rya byose. Umwami Yesu Kristo niyagaruka akaza gutora abamwizeye, ibyo twirirwamwo kabarakazi, ibyo twirirwamwo bitunga uyu mubiri n'ibindi byose bituma imitima yacu ihungabana cyangwa yihebura, byose bizoba bishyizwe ku iherezo. Iri sezerano rero niryo karundura, iri sezerano niryo herezo ry'ayandi masezerano yose ari hano munsi y'izuba. Yesu Kristo bwazobamanutse ku bicu n'akamo k'umumarayika n'inzamba, hanyuma bamwizeye bose tukamusanganira mu kirere. Amasezerano yose twasezeraniwe hano mu isi, yaba ari umugisha wo mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'impemu, yose azoba arangiye. Rero bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ni byinshi biduca intege, ni byinshi bituma imitima yacu ihungabana, ni byinshi bidutera agahinda. Hariho gupfusha, hariho kugwaza, hariho ubukene, hari intambara zo mu buryo bwinshi umuntu yizeye Kristo Yesu agenda ahura nazo, imiryango igenda ihura nazo. Bene data, tureme, muhumure, kuko hari isezerano riruta ayandi masezerano rivuga ngo ngiye kubategurira ahanyu aho nzoba namwe niho muzoba, kandi ngo nzogaruka ndabatore, ndabajane, ndabakure mu isi y'amaganya, isi y'amarira, isi y'ingorane, ariko ndabatware aho badapfa, ndabatware mu gihugu aho batagwara, ndabatware mu gihugu ahataba inzara, ahataba intambara, ahataba uruzuba, ahatari imvura, ahatari imbeho, ahatari ubushuhe bw'umurengera, ariko mu gihugu cy'amahoro, igihugu twasezeraniwe n'Imana. Niho Imana yacu iri. Yesu ashimwe. Mwese hamwe bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabipfuriza kuzoragwa kino gihugu, ndabipfuriza kugira iherezo ryiza. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana data wa twese, kuko wabanye natwe muri kano kanya kumva iri jambo ry'Imana. Ni isezerano wadusezeraniye ngo ntitureme imitima yacu nihungabane, kuko ugiye mu ijuru kudutegurira ahacu. Mana data wa twese uri mu ijuru, turasenga ngo udushoboze, twambike inkomezi, twezwe na cyane cyane mu izina rya Yesu, kugira ngo wa munsi wo kugaruka kwawe uzosange twiteguye, maze duteruranywe nawe mu bicu, kugira ngo tugusanganire, maze tuje iwacu mu gihugu waduteguriye. Turagushimiye rero, urabandanya kubana natwe Mwami Yesu Kristo mu biganiro bizogenda bikurikirana muri iyi ndwi. Ndayisengeye kugira ngo ibe indwi y'umugisha, indwi yo guhezagirwa, yo kongera kuvugurwa kw'imitima yacu. Urakoze nyakubahwa, ishinga izina ryawe kandi ngushize hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.